ngomba tuvugana ijambo ry'agakiza kwihana kubwo kwizera duharigwa kubwo kwizera dutsindanishirizwa kubwo kwizera sinzi ko muriko muranyumva tunesha ibyaha kubwo kwizera turonka mpwemu yera kubwo kwizera tuzoja mu ijuru kubwo kwizera mugabo ushobora kugira ukwizera no kwita ukwizera kw'abadayimoni abantu benshi bafite ukwizera la foi des démons ndazavuga kw'iri jambo kuko hari intandukaniro hagati nkuko nabivuze mu mwaka uheze hagati ya croyance na foi na religiosité sinzi ko muri ko muranyumva Dr. twageze kujana ahantu arashinga intahe umudogiteri mu biharuro araza umugore hanze yavyaye sinibaza ko ari ubwenge burimo nico gituma itanguriro ry'ubwenge no kumenya Imana afata ubugiye munsi y'umupeiza atigeze aja mu ishuri wirukanye umugore yavyaye ukamuraza hanze n'uruyoya ça c'est de la folie mwumvise ibintu satani atanga mwene birya reka tuje mu cigwa ngomba tuvugane afite agakiza n'urugendo rurerure wewe uraza kubona aho ugeze gukizwa c'est un processus ujya munsi upfukamye ni kimwe urabona la conviction de péché je suis coupable devant Dieu hajya nasiguye umuntu abakonvenki gute ni kumenya ko wacumuye ku Mana nagira ngaruke abantu bose Imana irabakunda siko nta cyaha na kimwe wokora cyotuma Imana ikwanga kuko Imana mu kamere kayo iragukunda nta n'iciza na kimwe wokora cyotuma Imana igukunda kuko naturellement Dieu t'aime ndazi ko uko jewe Imana inkunda niko ikunda imboregwa irara muri kanivo kuko haracariho chance ko akira bamwe bambwira ngo no ngo ntubivuze nkuko bivuga niko Bibiliya ivuga ngo asiga 99 batabanza kwihana akaza kurondera abagize abazimiye igafata umwanya muremure amen kandi ngo ayironse iyo yazimiye azara yikubita inkoni ngo ayizana hehe amen nico gituma mwateguye iki cigwa nta numwe ari prédestiné kuzoja mu muriyo c'est son choix muri Bibiliya handitse ngo Adamu na Eva bamaze kujya kuri ca giti Imana yaciye ivuga ngo raba babaye nk'imwe muri twebwe mu vyo kumenya ikibi n'iciza c'est-à-dire que babaye Imana mu vyo gutandukanya ikibi n'iciza no kuvuga yuko umuntu c'est lui seul qui se condamne n'est-ce pas c'est pas Dieu qui Imana nta kigukondana ko na kimwe amen la repentance naracumuye ugapfukama naracumuye siko ariko uhinduye conception na disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu urafise le regret profond d'avoir offensé Dieu le pardon Imana ikuyiki ikuye ryajwe rikwagiriza turi ku ijambo ryitwa agakiza uriko muranyumva ndi ku ntambuko zagakiza ndi ku ntambuko wapfukamye wihanye urahariwe je dis la même chose que ce que Dieu dit concernant
mes péchés uratuye uti nukuri Ry'Imana inyagiriza nagizene narabikoze la foi. Aha rero mwumbaza ikibazo muti none ukwizera kuri mu gakiza. Ukwizera kwerekana iki? Ni preuve y'agakiza. Muga nabwiye nti umuntu ashobora kugira une foi de démon. Kuko ibisigo birazi ko Yesu ari umwana w'Imana. Birazi ko yapfuye akazuka. Birazi ko ariko mbega none ibisigo byose nga Yesu. Vyokora ibyo Yesu akora. Ibyo Yesu avuga. Abantu bangahe bari mu mashengero bazi ko kuri Yesu ari kuri ijambo ry'Imana kuri ariko bagomba gukora ibyaha. Bafise ukwizera ko abadayimoni. Kuko bafise le même comportement que le comportement des démons. Bafise inyifato yiki y'abadayimoni. Ushobora kugira la petite foi. Ukwizera guke. Kudashika ukwizera guke nukwizera kudashika kabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi ni gato. Nageze kwa nazifise ndazigishiza ko nazitanga zose. Ukwizera guto kuzana doute. Nigushobora gusirimonta doute. Kanda tugiye mu kwizera guke twagusobanura. Abantu benshi musanga muri mu kwizera guke. Sivyo? Nukuri. Ukwizera guke umuntu umwe niweza kutubwira ngo mbega none mwihebwe ngo mwuba ku rusengero mugaca mwubaka na santere do sane. Ngo masobanura iki kintu kuko ngenda babaze ubwenge n'ukwizera birajana. Hari umuntu azagize ngo ni bande bemera kuko ubwenge n'ukwizera bijana. Aho mwozana ikidebira kikizera. Ukwizera kuzanwa no kugirana. Nukumva. Siko. Ukumva niki? Ni faculté cognitive. Siko. John Stott ariko asigura ukwizera avuga ko ubwenge la raison ni ngazi. Muravyumva? Uko rezo yawe bantu niko kwizera kwawe kubona hafi. Sinzi ko muri ko munanyumva. Donc ni ngazi ukwizera kudugira ko gushitse ari ya hejuru kuza kubona kure rezo itagirana itabona. Sinzi ko muri ko munanyumva. C'est-à-dire que ukwizera kwadugiye ku bwenge bw'umuntu kuza kuri hari ya hejuru kubona iyo jewe ntoshobora kubona. Aho umuntu amagaze ngaha nobone yabona. Ariko jewe nahindutse ingazi yiki yo kwizera. Sinoteba mu kwizera bagusobanuye mugo nagenda babwira ukwizera n'umutima. C'est le noyau de la vie du chrétien. Amen. Nubatse santere do sante nkuba nubatse n'urusengero simba mfuso kwizera. Siko mwanyumvise sinofata umwanya muremure wo gusobanura ibyo bintu mugabo uwo raison ari nto yoca bango sinzokuba santere do sante kuko nzokwigisha kwizera. Sinzi ko muri ko muranyuma. Ubwo bwenge bwose bwatoye iyo miti n'abaganga n'ibiki c'est Dieu. Amen. None sivyo? La justification. Amen. I like that. Ndakunda iryo jambo. Mbega murakunda iryo jambo mwebwe? Aga turi ku jambo rimwe agakiza, turi kuri salut, turi muri processus du salut. Umuntu donc yihanye yahariwe ibyaha yagize ukwizera. Amen. Ubu abaye justifié. Amen. En fait nous kuvuga yuko yabwiwe ngo va ku ntebe ya tribunal. Murabona
abaprokirere bakora igikorwa cyo kwagiriza siko kandi rero bakagiriza baza amategeko. La justification ni igikorwa cya avoka siko iyumvire nawe justification si grâce oya justification ni icyemezo ko wagizeni utari poursuivi amen ni icyemezo ko urubanza rwagizeni warutsinze amen. Urumva turacyari muri processus du salut amen. Urahagurukijwe ku ntebe urubanza ruraheze. Hari abamonse theologie ndende bafatiye kuri justification bagashaka ngo byose byaraheze naho mwocumura byaraheze abantu bose bazoja mu ijuru kuko Yesu yarahejeje byose. Sivyo la justification amen. Nimugira ngo twabaye justifié mu bintu byoroshe. En fait sur la croix nous avons échangé le rôle avec Jésus. Muriko muranyumva? En fait c'est-à-dire jewe ndi condamné mfise ububi ndi condamné iyumvire umuntu yicaye harya bamucira urubanza rwo gupfa hanyuma agacaza umuntu amubwira ati ngiye ndapfa mu kibanza cyawe. La théologie de la croix ivuga yuko tweshanjije amahole no kuvuga yuko jewe mubi ndi condamné Yesu yaciye afata ma condamnation. Uranyumva acha arakonsoma la punition yose arayiheza. C'est comme ça que nous avons été justifiés. Amen. Ubaye justifié rero, ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas fini parce que la justification ne fait rien. Elle s'arrête là. Amen. Igikorwa kindi gica gikorwa nande nuko ajya kukorwa cha sanctification izofata igihe kirekire. Amen. Hari waciye agarukira harya mugabo hashaba ikintu bita la nouvelle naissance. Bibiliya ikoresha indi jambo ryitwa une nouvelle créature. Amen. Aha rero sinibaza ko abakristo batahuye amajambo. Vraiment ndababara ngeza aha je souffre s'il vous plaît. Ngeza aha je souffre puisque n'abapasitori usanga tutarahashika. Twagarukiye kuri puisque la nouvelle naissance c'est déchirer la carte d'identité. Puisque je n'ai de nouveau, je n'ai plus de souche. Ah oui. Iyo niyo rosette yananiye kurya abakretente y'uno munsi yabananiye kumira niyo rosette badashobora kumira puisque c'est ta mère. Ariko tugeze harya bizohava bitugora kuja mu ijuru. Puisque murabona c'est à partir ya twebwe Imana twitwa le peuple de Dieu. Kubisanzwe Zoai cyangwa la Zoé de Dieu, c'est-à-dire être déraciné de la terre ugachutegwa mu ijuru. Et comme ça tu consommes la substance ya yo mu ijuru. C'est ça la nouvelle vie. Amen. Parce que Imana yamagara Abrahamu en fait agakiza gatangwa n'ijambo ryitwa sortir. Amen. Agakiza gatangwa n'ijambo ryitwa sortir. Utarasohoka ntushobora kwizera. Mugabo ukwizera niho kuja gutuma ugira l'acte de sortir. Amen. Abrahamu yari mununzi wabo basenga ibigirwamana mbwa Imana yamubwira ngo sors. Amen. Ubwa mbere yamubwiye ngo ave. Soma, c'est très difficile à accepter. Soma, Genèse 12. Amen. Genèse 12. Murabona kubera iki? Genèse 11. Hari habaye iki?
abantu bari birobeye contre Dieu bagomba gushikira Imana bakoresheje ubwenge bwabo n'ubushobozi bwabo hanyuma Imana ibasuka mu nde confusion Imana c'est-à-dire que Imana yazanye confusion mu bantu bose bo kwisi il fallait recommencer amen il fallait recommencer n'est-ce pas muri théologie yitwa texte programmatique amen texte ya programme y'Imana soma twumve wa undi yamya soma ninde uhoraho abarira Aburahamu ati ubwa mbere va hehe no mu muryango no mu nzu uje mu gihugu nzogirana amen ibintu ntibigoye puisque c'est-à-dire c'est couper toutes les relations c'est couper les chaînes amen chaîne zibagumiza hehe mwisi ndabivuga ko c'est le salut amen c'est ça le salut c'est là où dushika on a kijijwe narahariwe ivyaha vous le chantez mais vous êtes toujours chez vous n'est-ce pas uracari mu muryango hariya uracari mu byaha bya hariya uracari muri biriya abigisha bamwe agaca bazana imivumo y'abasogokuru n'iyabande puisque ntimwagize ntibyacitse amen Abrahamu yarasohotse c'est ça que j'appelle le salut urugendo Abrahamu yagize c'est le processus du salut amen murabizi yuko paza mbere yagize il est sorti mugabo naho yasohotse yakurikiwe nande na Lot qui n'a pas été reçu l'ordre de Dieu n'est-ce pas aramuherekeza n'ubu baracaduherekeje hari nabaza mu gusenga hari nabaza akaza parce que dufise ibyo dupfana mu muryango ngo ndakijijwe hari n'ubuza kubera umugabo yakijijwe ati ndaje ndakijijwe umugabo yakijijwe nta bindi mugabo ntigeze yumvijwe iryande ntigeze aronka l'ordre de sortie arazi baza ati kubera ko dusanga barozi mu nsengero c'est parce que baherekeje abandi murabona bya rugendo rwiwe aragenda Imana iramureka aragenda bashika Harani ntuze bari kumwe hanyuma ibihari biratangura abamungere barashwana biraba nabi kuko hari uwakerekeje atamagabo hanyuma irifare je naribaje gituma kubera iki irafari beaucoup d'années kugira ngo Sara byare muri biya ntitubibona none mwe mwimvya ko ari kubera iki mbega Sara yabyaye Lot ari hakiri erega ntiyari yajanye na Lot gusa muvyakoze ntumwa bari bajanye na se ntibari bajanye na se wiwe Imana tuyu umutama arononye ibintu kuba naho yari yavuyeyo se ngombwa ngo mwana ngo erega ngo twebwe abakarudaya tumeze gutya kuko se ntiyari yahamagawe yari yaherekeje umwana mu byakozwe n'umwana ubona ko se wa Abrahamu yapfiriye hehe yapfiriye Harani Imana iramwica ankora ifare d'autres années kugira ngo ibintu byose by'iwabo kwa Abrahamu bigirene bihere mu mutwe byose bihere Loti harabimu imvurungano Loti aragenda hanyuma yaragiye rero Imana iramuha kubyara umwana atakimubwira ngo twebwe turaba karudaya ngo twebwe imigenzo yacu ni kuko c'est à partir d'Isaac Imana yagomba gukora un peuple yagomba kuronka un peuple mugabo twebwe c'est à partir de Jésus amen tout ubwoko bw'Imana reka ndeke guteba la nouvelle naissance si nk'umuntu agwara akaja muri koma bakamuvura agakira la nouvelle naissance nk'umuntu yavunitse bakamuporteze la nouvelle naissance amen ça signifie ce que ça signifie naho nyene ni mu buryo bubiri mu kigiriki dufite ijambo bita tekna na rios tekna n'akana gatoyi kadashobora guhabwa responsabilité
hariya mu Baroma ngo abarongorwa na mpwemu bose ni mu bana b'Imana. Abo iyo murimba ngo bana b'Imana ifo kumenya ko riyema muri abana b'Imana. Tekna ashobora kuba abatijwe muri mpwemu yera mugabo atarakura mugabo avutse. Siko avutse rero ifo tous les soins nukura bari bebe. Amakosa ushobora gukora nuko wumva ngo ukabona ko ahawe mpwemu yera acumure mugira mukuru wa korale. Ntabyo azoshobora kuko ni bebe akeneye gufatwa izosi. Huyose nawe yararamye ashobora kuragwa, ashobora guhabwa des responsabilités. La réception du Saint-Esprit. Évidemment ngaha hariho inzobanuro barasobanura bamwe bati umuntu avuka ubwa kabiri atararonka mpwemu ariko jewe nizera ko umuntu avyagwa na mpwemu. Amen. Nishengero ryavyawe na mpwemu. Umunsi mpwemu yaramanuka nishengero ryavutse. Le Saint-Esprit iri muri we. En fait, erega murabona bya Yesu yakoze. Bya Yesu yakoze ku musaraba. Il est mort. Il a été enseveli, enterré, puis il est ressuscité. C'est le même processus. Muriko muranyumva? Hari abana agakiza tacho kabatwara. Hari abana tacho bahomba bakijijwe. Ils sont les mêmes. Hari même des prédications zibwira abantu ko bagomba bategezwa kuguma uko bari. Non, c'est une transformation radicale. C'est-à-dire nous kuvuga navuze ngene umuntu aba arandurwa. Tu meurs. Tu meurs. Amen. Si tu ne meurs pas, être enseveli pour ressusciter avec Jésus. Donc kujya mubona byagendeye Yesu niko umukristo bimugendera akijijwe by'ukuri. En fait, je nimbira yuko dutegeza kugira attention. Haraho ugarukira ku kuronka mpwemu yera ukavyaga ubwa kabiri kuko iyo uvyawe na mpwemu. Amen. C'est-à-dire que hariho responsabilité nshasha Imana igizeni ifise envers toi. Nagenda bamenyesha ko abantu babatijwe muri mpwemu yera ataho basabasana batabatijwe muri mpwemu yera. Kuko batabatijwe muri mpwemu yera ntibavutse. N'est-ce pas vrai? Aho umwana wanje amupimye basanga afise ADN yiwanje. Puisque c'est mon enfant. Biologiquement tezogira ADN yiwanje. ADN y'Imana mu mwana wayo c'est le Saint-Esprit. Amen. Hari nabigisha bagiye kuroka bati nta muntu yabatijwe muri mpwemu yera azoja mu muriro. Azojayo mu gihe yanse kumvira mpwemu. Mugabo c'est très difficile ko umuntu yavyawe n'Imana akaronka mpwemu yera. C'est très difficile kwaja mu muriro. Mugabo umuntu ataronse mpwemu c'est très facile kuja mu muriro. Arero haravyutse ibibazo. C'est comme ça. Naho no gukunda cyane. Siko? Naho no gukunda cyane. Ntushobora kuragwa ibyo wanje. Puisque tu n'es pas mon enfant. Mugabo umwana wawe. Naho yoba ikigaba kinyura umogi utegezwa kumuraga. Puisque c'est ton enfant. Imana nishobora gupfa guheba ngo iguce. Icuwo yavyaye. Comprenez que la relation il y a umuntu yaronse mpwemu yera n'Imana, c'est une relation de parenté. Sinzi ko muriko muranyumva. Nico gituma mpwemu yera afise igikorwa ca protection, purification et projection. Amen. Umuntu ari mu mpwemu yari protégé. Puisque nous umwana w'umwami w'abami igisoda cy'ijuru kiri déployé pour lui. Nico gituma umuntu yaronse mpwemu yera abafise agaparisera ko mwijuru. Kuko icete cy'uko aragwa cyaragizeni. Cyarasinywe.
Bibiri ivuga ngo ni umuraganwa wandi, ni umuraganwa na Kristo, puisque ikibanza cyo gisumbisha abamarayika aza afise intebe impande yandi ya Yesu. Amen. Turi ku ijambo rya Saint-Esprit. Muri mu Baroma ijambo rivuga ngo Abba, ngo batakisha ngo Abba. Abba nakajambo ka kiki aramayike abana bahamagara abavyeyi base. Mu migenzo y'Abisirayeli umwana ahamagaye se Abba, se yategezwa kumwumviriza. Nibizera ko bahariwe. Ica wihanye iriya 20 udashobora kwibuka ko arakigarukana. Ugasanga umuramba ngo jewe ngomba gusinye. Hama hari ikintu bita doute. Siko? Ariko kenshi ndi ku ijambo ryitwa silence du salut. Abantu jewe hari umunigeze kubwira nti ntuzosubire kuvuga ivyo. Kumbure Yesu azosanga natirimutse. Kumbure Yesu azosanga nagize gutya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo biramuhimbara kuduha ubwami. Ngira nsubire mu ijambo nama mvuga abantu benshi ntibantahure. Jewe ndi sure. Amen. Ko mu ijuru hazoja abantu benshi gusumba hazoja mu muriro. Kuko Yesu yaragize yaranesheje. Amen. Kandi Bibiri ivuga ngo mu minsi y'iherezo benshi bazovugutirwa batunganywe bizwe. Bibiri ivuga ngo bangahe? Benshi. Amen. Ahani naho ngo yabonye amasinzi adashobora kugirana guharurika. Ini fura innombrable. Baca bambaza bati none ijambo ry'Imana rivuga ngo iryo remba baricamwo ni bake. None siko byanditse? Abantu bazoja mu ijuru baciye mu irembo ripfunganye bitwa n'abahizi b'Imana. Siko? N'abahizi b'Imana. Hari abantu usanga ngo sindabizi ko nzojayo ntavyo nzi. Jewe ndazi ko nzojayo. Nukuri. Je peux même signer. Naho bozana bati musinye abazoja mu ijuru. Je serai le premier à signer. Kuja mu ijuru. Kuja mu ijuru ce n'est pas difficile, c'est très facile. Amen. Ah oui. None ni wawe uvyishoboza. Aho wabishobora wewe. Tuzoja mu ijuru. Ega finalité no kuja hehe mu ijuru. Amen. Yesu nashimwe. N'ubundi ko ndababarira. Jewe mfise ubwoba ko tuzohava dusanga ari twe twibujije kuja mu ijuru. Mugabo Imana ntihomba. Niwe wihomvya. Imana ishobora guhomba. Ubu niko ndababarira hari umuvyuru uteye ubwoba muri Asie du Sud. Hari kwakora ibitangaza bidasanzwe nka bimwe byo mu gihe cyo muri ntuze cyo muri civyakozwe n'intumwa. Mu bihugu bya za Laos umuriro ukaka aho mu kirere bakagira ngo nk'ujya muri wo muziko ukamengo ni yasoko y'ubujumbura hiye. Aba monk bariko barihana aba patiri b'ibigirwamana ba Confucius ba Buddha bariko barihana. Kandi bihana bazi ko baca bacibwa izosi bagapfa. Mugabo twebwe ubu n'umunyabyaha agira ngo na jewe ndakijijwe. Ubu niko ndababarira ishengero rigwira cyane riri mu gihugu ca Iran. Ibiharuro ndabifise. Ishengero rikorana rikaba rinini riri muri Iraki. Pour vous dire que Imana iri kurakora ibitangaza. Mugabo tugira attention kuko twebwe dushobora gusanga turi muri babandi bavuga ngo naguze inka. Ziko ngiye kuzirimisha birumvikana vraiment. Uko siko benshi basigaye bameze. Mu gihe abahindi bariko baracibwa izosi. Mu gihe abamizirima bariko barihana bariko baracibwa izosi. Mugabo twebwe muri Afrika agakiza kacu gasigaye umengo ni fieri naco duhevye dukora ivyo abandi bakora dufitanye imigendane n'abapagani dushize hamwe nabo. Mugabo birivuga ngo
genda muhitane ibimuga n'abatabihamagariwe kuko yagize ngo narongoye sinza birumvikana vrema siko naguze itongo ngiye kuririmisha birumvikana vrema mu gihe abandi bariko baricwa iryo jambo ndagiyumvira akantu kabirumvikana vrema kandi bya bintu nta cyaha carimo na kimwe hari icyaha mubonamwo muri bijya mugabo vyarababujije kwitaba ubukwe bw'umwagazi ubukwe bw'umwana w'umwami basibijwe n'iki umwitwarariko w'ivyubu bugingo kandi byumvikana umwanya w'Imana abantu bateguye Imana bahezagire ko twaronse umwanya w'Imana turi muri processus du salut la certitude du salut rero jaba penigoti ndakunda kubakarira ngaha kuri certitude du salut Imana ntuzoyitiza ivyumviro vyiwawe Imana si umupolisi Yesu si umupolisi afise inembo Yesu buye si umucamanza yambaye ca kikanzu cirabura Yesu c'est mon frère Imana c'est mon père amen je suis contre abagira ngo Imana ni databuko Imana c'est databuko databuko nta maraso dusangiye Imana ni data nico gituma namwe muri Bibiliya handitse ko Imana ni databuko handitse ko Imana ari amen ego vrema Imana ni data kandi munezerwe twarakijijwe vrema ukaba utakijwe nawe have wihana neza la certitude du salut Imana nta yentera ifise yo kunyubira ngo ngwinzambi ravuze no none ni murabona abantu bacu bagwara barabanyantege nke bakadutuma ko tukaza kubihanisha neza abapagani bangahe twihanisha mu mahopito mwoharura abantu bihana ku munsi mu mahopito bangana iki ariko babirumvikana vrema abazwa basiba vrema Imana wibwiye ngo murabona Loti yavuze ngo siko Imana ngiti ushike hariya kure abantu bose bagomba kuja kure baja hafi ya hehe y'Isodomu n'Igomora hafi y'urupfu hafi y'umuriro hariya kure amen muneze vraiment nagenda bari agakiza c'est la joie agakiza c'est la paix agakiza c'est le bonheur agakiza c'est la liberté amen umuntu sagari kunje aratunye ngo agakiza ntakufisi c'est vrai ukaba udafise umunezero udafise amahoro utidegemvya uburitiro uracafise igihaze vraiment uteza kuryama nk'umwana mutoyi wasenze are jewe navuze nti Imana binaniye kunzigama ndapfa hazo hageze kumva sivyo ave tugaruka kuri rya jambo ry'ukwizera yego ni Imana ndabizi ko yari satanduta none rero zangabo nizirara sivyo none yari sarabaruta arabaruta ingwane mufise ntimuzi urukundo Imana ibakunda les obstacles du salut ikintu ca mbere cyitwa obstacle du salut c'est la foule qui nous entoure la philosophie du moment siko iyo foule tukikuje ukwizera kwabo ni médiocre mugabo ça nous contamine la foule contamine et aveugle nuko murangurikira twebwe nituri messieurs tout le monde nuko muranyu twebwe nituri messieurs tout le monde nous sommes des élus amen nous sommes des enfants de Dieu turi dans la foule turi mis à part pour Dieu siko none ijambo ry'Imana ivuga nous avons été retirés déracinés du monde amen aho rero tugifise les mêmes appétits que les païens tukiniganira le même plat
tout qui, ça devient un problème. La foule, elle incite au mimétisme. Ni ukuvuga abantu bose bagomba kwimita ivyo abandi bariko barakora. Nico gituma usanga isi yinjira mu ishengero progressivement. Niba hari ikintu cononye ishengero au cours de l'histoire, c'est la philosophie. La persécution yarayigwije, la philosophie yararyononye. La philosophie justement qui se retrouve dans la théologie. Puisque la théologie, c'est l'étude de la pensée de Dieu. Si vous voulez, c'est ça. Et j'utilise ma pensée pour comprendre la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Les vrais destructeurs de la foi, ce sont les théologiens. Vous voyez, et on essaie de monter une théologie de la foule, une théologie du moment. C'est violent. Ah oui! Ico Bibiliya yanka, le théologien arazi ingene ahengeka ijambo ry'Imana akarigira gutya. Vous ne vous en faites pas. Vous allez dans la théologie de l'homosexualité. Ah oui. Ivyiyumviro, la raison, umuntu agomba kubuskira Imana mu byo yavuze, nivyo vyonona intuze. La foule rero iratwanduza, iradukontamina, ikatwavegera, ugasanga finalement ni ariko Yesu yavuze ngo iki? Uri muri mwebwe aruturi mubo. Je ne devrais pas être victime de la foule. Donc amausaka rero ni menshi cyane, ni menshi rwose. Hariho la croyance, la foi, la religiosité. Donc mu Kirundi ni worironka iryo jambo. Muga la croyance uremera, c'est le fait d'accepter, ukavuga uti ivyo bintu nivyo ndavyemeye, hanyuma ugacurindira. Abantu benshi rero bagarukiye kuri croyance. Ariko Petero siko yarameze, yavuga ngo ifeza n'izahabu ntazo dufise, ariko icyo mfise nakiguha mu izina rya Yesu. Acamufata akagirana. C'est ça la foi. Croyance rero iratandukanye n'ukwizera na foi. Mu Kirundi sinzi ibyo bintu byotandukana, sinzi ko abahinga b'Ikirundi peut-être boronka amajambo. La religiosité c'est et se déguise. Ubunyedini. Ikindi kintu gikomeye, obstacle de la foi, nuko abantu bagarukira ku bunyedini, agakiza kabo kakagarukira kuri croyance, nigashika ku kwizera au vrai sens du terme. La religiosité c'est le conformisme. Abapentekote nitwambara ipantaro ntuyambara, abapentekote nitunywa inzoga ntuzinywa, abapentekote nituroga nturoga, abapentekote nitudefriza imishatsi ntudefriza. Mugabo uri umupentekote ntiwakijijwe. Puisque le salut ni vya bindi, ni ya processus yose nabereka. Hasigaye ikintu bita sanctification nza kugarukako. Muriko muranyumva? Agakiza ijambo ry'Imana, ce n'est pas une vérité à accepter, c'est une vie à vivre. Amen. Ko n'accepte ibi byose byo muri Bibiliya, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit ma vie. Amen. Si aussi longtemps il jambo litaba ma vie, sinakijijwe, naragomye ahantu. Muriko muranyumva? Hari ahantu nahagaze muri processus du salut. Religiosité, ukagomba ukaririmba neza, ukagomba ukagirane. Le salut c'est personnel. Amen. Le salut c'est la rencontre avec Jésus. Le salut c'est être en Jésus et Jésus akaba en toi. Amen.
par le biais du Saint-Esprit. Ndakunda ijambo ryitwa agakiza, ni ikintu kininiya, ni kuru mbere itari no yerekeye bita soteriologie, ni kirekire gose. Religiosité, obstacle du salut. Mvuze obstacle du salut, vous comprenez directement ko bica bibangamira no kwizera. Ukidegiza, ufise ivyo unyegeza, ariko urazi iki? Urazi ukuri, n'est-ce pas? Ni vya bindi vya mutoza kore. Yavuze ngo iki muri rwa rusengero? Jewe ndagororotse. Wa mufarisayo, ndagororotse. Nisonzesha kangahe? Kabiri mu ndwi. Ntange kigira 10 mbere n'ici mbwija. Navyumva. Simeze nk'uyu mugesera umutoza ko. Ça c'est la religion. C'est la religiosité. C'est ça. Washa kuvuga ngo jewe ndi umupenigoti. Sinambara ipantaro. Sinywa inzoga. Simeze nk'uyu. Nta muntu yagugize umupolisi. Wewe Imana ntiyagushize muri documentation yayo. Imana yagushize mu iperereza ryayo. Iyo umaze kwibona kuri mwiza, habaye ingorane. Amen. Puisque turi muri processus ya sanctification, ngo kugeza aho ishusho ya Kristo izogirana, izokwiforma muri twebwe. It's a long way. Amen. N'urugendo rurerure. Murabona abantu barara bihanye ko usanga ari kwa simba ngo neretswe nagize genda buke. N'urugendo rurerure. C'est un processus. C'est vrai. Ahana jewe ndachakizwa. Siko. Ahana mutama wa kera arachagirana. Arachakizwa. Amen. Gushikaho ishusho ya Kristo izogirana. Izokwiforma muri twebwe. Amen. Nico gituma Yesu yavuze ngo hahigwa bafise inzara n'inyota vyiki. Kandi rero ngenda babarira abapenigo tumutego turawugwamwo. Twigarukeko siko. Harabona barambona ngo sinotanga yambu. Ngo sinaramutsuma yo ncafuza. Ucafura. Wewe warahushije, warataye uruvuto. Uvuga uko warataye umeze nk'umwami wataye uruvuto. Kuko twebwe la Bible missionnaire. Amen. Abakristo bose ni mission. Ko Yesu yavuze ngo nimugende. Siko mahanga yose. Intumbero yanje no kuzana umuntu kuri Kristo. Nta ncafuza. Mbega Yesu ko yaraye mu masega washa. Ni yaraye mu mase Yesu kugira dushikire. Nawe uvuga ngo ni waramutse umunyabyaha. Reka ngarukira. Ivyo byose ndiko nsigura ijambo religiosité kuko uhinduka umufarisayo. Ico rero ni intamba mikomeye gukizwa. Amen. Uwo mutego rero urawugwamwo. Nagenda kubwira yuko agakiza c'est moi et Jésus. Amen. Ushobora we kunyevariwa, ushobora kuma manota ushaka, naco bintwaye. Ayo kwa Yesu niyo ngomba. Muriko muranyumva? Umwanditsi umwe yavuze ati nejereje Imana naco bitwaye ngo ntunezereza bose. Ati nanejereje Imana abo nkomera ku mashi bose naco vyoba bimaze. Yesu nashimwe. Agakiza ukaronka kuko wizeye. Mugabo muri processus y'agakiza ukwizera kwawe kugenda kugakura. Mugabo amadini urashobora gusanga umuntu asigaye aganzwa na conformisme yo mu idini gusa Yesu atamuzi. Ucuhinduka Sauli umupentikoti, Sauli umuanglikane, Sauli umugatoliki, kuko
mwijuru Imana izoraba ko nakijijwe. Et Dieu sait que je suis faible. Amen. Il me tient. Mva kwemera gusa il me tient la main akanjana. Yesu nashimwe. Urabona, aie pitié de moi. Ijya fure rero, ijya fure gato ndabahe image. En fait ijya fure, none wa mugore yaragwaye butinyanka. Iyo adaca muri fure, yari gushikira Yesu. Fure yari ifise ivyivuga. Fure yavuga ngo umugore nk'uyo arahumanye. Kirazira ko aja mu bantu. Mugabo, il fallait briser. Amen. La femme est sortie, n'est-ce pas? Elle est sortie de la religiosité. Aragenda arishikirira nde? Yesu. Amen. Il a percé la foule. Ugomba kuja mu ijuru, ategezwa gupercer la foule. Et la philosophie de la foule, n'ivyo foule ikora. Amen. Le fruit du salut. Bon. Quitter au banc du tribunal, ça c'est la justification. Ndakunda iryo jambo. Yesu yagize ngo ndabihejeje birarangiye. Uravuye ku ntebe y'urupfu, ubikiwe intebe y'ubugingo budashira. Tuharigwa ivyaha, iyo vraiment umuntu yakijwe neza, afise ukwizera, harigwa ivyaha vyiwe. Murizeye ko mwahariwe, abantu Imana iguhariye ntisubira kugirane. Kuvyibuka. Ariko uravyibuka. Mbega umuntu harigwa inshuro zingahe? Umuntu harigwa inshuro zingahe? Rimwe. Hariho eglise yizera yuko umuntu hari badasubira gucumura, asubiye gucumura ataba yari yarahariwe. Vyo sivyo. Ya processus bigizeni. Bipfuye. No kuvuga Petero yabajije Yesu ati umuntu yangirira nawe nzomuharira inshuro zingahe? Petero yumvira mu kamere kiwe ati nukuri ndamuharira inshuro ndwi nzoba nkomesheje. Yesu racha mubwira ati yo ati uzomuharira indwi inshuro 70. Naho umuntu wo muha imyaka 100 akaza aracumura ku munota ashobora guharikwa. Ubwo Paulo yavuze ngo none dukora ivyaha ngo ubuntu bw'Imana bugwire birakagirane biragahera. Amen. Mugabo chaque fois umuntu arize imbere y'Imana yihana avec un cœur, Imana yamuharira umutima ubishaka. Yesu yarazi ko ingorane izoba, yarazi ko Petero azomucumurako imyaka myinshi, ati nzokwama ndi disposé à te pardonner. En fait, ingorane twe dufise ntituzi la personne de Jésus. Ntituzi uko Yesu ni mwiza. Siko birivuga. Yesu ni urukundo, n'umunyembabazi. Igihe cyose azoba kiruko. Amen. Abantu bazoja mu muriro non pas parce que Jésus abanka. Mugo bazoja mu muriro kubera Jésus ari juste. Il n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste. Amen. Igihe rero azokwambara ikanzu ya justice, abantu bazoja mu muriro vraiment. Mwavyumvise? Le pardon des péchés. Yesu abwira Petero amwete kandi yo ni attitude ya Yesu dutegerezwa kuronka twebwe. Ivyaha bidaharigwa n'ibingahe? Ni kimwe. Bibiri ivuga ko ari bingahe? Bibiri ivuga ko ari bibiri. Bibiri ivuga ko ivyaha bidaharigwa ari bibiri. Kurogota kuri mwemu no kudaharira. None nimutaharira nimuzoharigwa namwe. None siko byanditse. En fait, nagenda babarire. Jewe simwumva ingene umuntu agira ingorane ngo naka ntiyamusabye imbabazi. Wewe muharire atagusabye imbabazi kugira ushobore gusenga no kunezerwa. Puisque uwakugiriye nabi ntashobora kugira nabi ngo nawe wongere wigirire nabi. Tu dois savoir yuko utegeza kwiribera ivyaha byo bidashobora kugutegeza kukugirira nabi.
shetani arabahagurutsa mbere na cyane kugira ngo wewe ugire igikomere murindire nyansabye imbabazi ndamuhanira yanziza ni igikorwa cya mpwemu yera amen. Urabona kubisanzwe ijya sanctification par Christ nari kuyishira muri processus du salut. Ijya rero ijya sanctification hariho na sanctification future. Murabyo iyo ni ya yindi tuzosa nande na Kristo. Mugabo tukiri ngaha le Saint Esprit kuko ari umuriro kandi ari iki ari uruzi bifise rohore do sanctifier ukezwa hari naho iyo sanctification hari abayita le baptême dans le feu. None niba bango azobatiriza mu mpwemu no mu muriro. Kubatizwa mu muriro rero samageragezwa numubatirizo none ubatiriza mu aha turi kuri sanctification ga kubatirizwa mu muriro ni sanctification. Iyo najewe ndayikeneye uwari we wese aracayikeneye izonyinjiza muri sanctification finale. Amen. Sanctification finale ni cyagiye tuzosa nande na Yesu. Amen. Le baptême dans le mbega abigishwa baje kubatizwa muri mpwemu yera barabatirijwe mu muriro. Barabatirijwe mu muriro. Mbega ibyo bintu basimiritanema cyangwa kimwe kitangurira ikindi. Bibiliya ivuga ngo azobatiza muri mpwemu no harimwo dans le feu ivyo bintu cyumva ko ari ibintu bibiri bigize. Wize texte ugize exegese y'iyo phrase ni ibintu bingahe bibiri. Amen. Abantu barakunda kuvugishwa muri mpwemu hari nahavugishwa kuri ibyaha siko mwe mushavuga ngo numuriro umuriro bivuga ngo umuriro uri hagati ntugire iyo bateme ni muyishaka. Amen. Iyi bateme ni gihe urabona ba Petero baje kuronka mpwemu. Petero agahagarara ati ndababwiye uri wa wundi mwabamba yarazutse hakihana ibihumbi bingahe 3 genda tangwa gukiza abagwaye bati ja mu ibohero ahagasoda bangahe hajya abandi ngaha aratanga umubatirizo wiki wo mu muriro barashwiragira bacha barashikana handi hose. Mbega Yesu yararonse umubatizo mu muriro aje kubatirizwa muri Yorodani. Uravye ugo rugendo yagize uvuye kuri Yorodani ijya misozi yageragerejwe ko ni misozi iri hejuru y'Yeriko. Urayibona neza uvuye Yorodani nk'iyo nko ku birometero nk'ijana ushika Yeriko ibisozi birebire bitagira ikiti by'ubugaragwa ni imodoka nishikayo baca kutuntu twatuntu tuca mu kirere ngo fye agashima gaca kurabayo hari ahantu Bugesera. Murashaka umubatizo mu muriro wapi? Imana ibahezagire. Iyo ni sanctification. Amen. Nukuvuga inzambi zorinda ivuga tukiri muri processus du salut. Mugabo tuguma tuva mu bwiza tuja mu bundi ni kwijambo ry'Imana rivuga. Dutunganywa. Yesu nashimwe. Mumbaza ibibazo muti mbega none umuntu acihanye aba ari kandida yo kuja mu ijuru. Muriko muranyumva? Mugabo duhawe kuba ngaha mwisi dutegerezwa kuguma tuja imbere twezwa tubatirizwa mu muriro twezwa Imana dusubiza mu ziko nuko tukabicuma gihiye. Yesu abahezagire. Mwibuke yuko abadukikije nibo ntambamyi y'ukwizera kwacu. Ubunyedini na religiosité niyo ntambamyi y'ukwizera kwacu.
croyance igarukiye ngaho yemera gusa ikarindira idakora iyo nta kintu bishobora kumara. La foi c'est la vie. Muriko muranyumva? Ukwizera kukuri la foi. Atari croyance, la foi. Amen. La croyance donne naissance à la foi. La foi, c'est que je vis. Amen. C'est que agakiza kahindutse mon comportement. Ijambo ry'Imana ryahindutse mode de vie. C'est ça la foi. Amen. Ningene ndiho. Apana ko donc la croyance ikujana muri religiosité. Agakiza, la foi, c'est kirazira. La foi, c'est la réalité. C'est la vie en Jésus. Amen. Imana bahezagire. Alors, turi mu rugendo rwa sanctification. Haraho utabishaka kuba sanctifié, ariko il faut toujours chercher ukwera, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Imana bahezagire. Turacafise ibyo dukora rero. Mwami wacu Yesu mukunzi, turakugomba, turagushimiye mwami izi nyigisho. Udufashe tubandanye muri iki gikorwa cyo kwezwa. Amen. Kandi bituza tubirengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen.